urashize amashuri ku ruhande uratanguye akandi kazi washize amashuri ku ruhande ari ukuntu usakazi bien sûr of course niko ndakora naramaze period ndiko ndakora nongera niga noga ati bon kwishuri senkani ukazi senkana bati kugira ngo ndonke maximize basi mukazi noga ati vyishuri ko manda bishire ku ruhande gatora hama uca wiyumvira kuvayo gute kandi ufise job uca wiyumvira kuvayo gute kandi wari ufise akazi wari usanzwe kurakora umuryango wose mba uri kuriyankisha umuryango wose so si decision yoroshe gufata vraiment ariko cyangwa ati jewe kino kintu yanagikore kandi yanagikore ko bon namye ndo umuntu vraiment ko taba social sana byafashije yuko samajwi menshi yanshikira bamvugira handi uba ntibashikira kugira ngo bande courage bavye vyamfashije cyane gose uzana ko nako uragarutse rero urashitse mu Burundi bavyeyi bawe wabamenyesheje ntibavyakiriye nabonyene uretse ko ushobora gusanga mbe uri nk'akarorero batanga ko muri quartier niko bahanura abandi bana ngurabona na kunuzumere nka nawe sintoyi sivyo uzako abantu ndizera yuko nizagenda neza abantu bazobona vraiment impamvu nabigitse nigiki caguhaye ingufu zo gutangura none gukora umuga wawe malgré que abantu ntibari bagushikiye n'abavyeyi ntibari bagushigikiye abantu bose baratangazwa n'ivyo uri kurakora kandi nibaze yuko nabo wagenda guhanuza baguca intege bavuga ati ivyo bintu vraiment ntibibaho izo nguvu wazikuye he canke uburyo nabwo wacubukura he kubera ko salo yawe nibaze yuko abayizi barahizi si bya bindi uvuga ati ngo ndatanguje udufaranga duke ngaho uburyo bwaciye buva hehe so jewe biragoye kuja kubaza umuntu adakora ivyo bintu umusaba kw'impanuro camona yuko ikintu ca mbere ciza nguja gusaba impanuro umuntu akora ivyo bintu rero ati rero nakuntu ndakuja kubaza mama atigeza bona mu kwafero yigize atera imbere camvuga ati rero reka ndabona umuntu kandabe nabandi bateye imbere none bateye imbere kubera iki est-ce que cyatumye bateye imbere cyane ndashaka gukora ati okay so numva na jewe ndabishoboye ati rero reka ndabikora umva nabati est-ce que harimo opportunity ndayibona kubera boss ndabona yuguriye salon wana chaka yaruguriye na salon ya kabiri ego yaruguriye salon imwe muri ville ya mbere arugura salon muri ville ya kabiri. Reka ndamutse mwebwe mwese muri kamera dukurikirana nizera ko mumeze neza ahiwanyu Senina Merveille ndabahe ikaze mu kiganiro cacu no munsi ndi kumwe n'umusore imbere yacu hagiye kutuganiriza byinshi bitandukanye cyo twenga nuri umusore he ya uraza kubitubwira byose ntaco tugumenye cyane tuje kuganira ku rugendo rwiwe yagize muri Chypre murabizi ko ubuzima bugenda butandukanye hama aragaruka hamatangura n'ubundi buzima bushasha aronka ingufu zo gutangura ubuzima bushasha kandi yitanguriza igikorwa ciwe akunda reka rero ndamuha ikaze abanza twidondore kugira ngo tumumenye neza hama ace atuyagira ibitandukanye karibu cyane murakoze so je nitwa Ninziza Shalom kubanzi banze nka Shalom Katsier kuri Instagram nkabandi ndumu entrepreneur niko novuga hama nkaba n'exercer entrepreneuriat muri métier yo coiffeur ego tutarashika muri iyo métier yawe reka tubanze tuganire ku rugendo rwawe rwo muri Chypre kuja hanze kwawe ndashaka kumenya yari indoto yiwawe kuko hari abantu benshi baja hanze kubera peut-être abavyeyi babo kubera famille atari ko baba bavyifuza wowe yari indoto yawe kubandanya amashure kubandaniza amashure yawe hanze indoto yanje je mu migambi wanje n'ibintu by'amashuri n'ibigeze bijamo cyane bro ariko kuja hanze ntihari nashaka narabishaka mugabo bonagiye ngiye kwiga mugabo ntihari objective nari ntihari yo kwiga nari objective yo kurondera ubuzima vuge nari umugambi wo kurondera akazi nagomfeta ko nimbira amafaranga kurondera akazi ego bon yari narabishaka ariko kuva ko ari indoto zanje nizifatanye n'ikibanza ariko narabishaka kugenda narabishaka warabishaka mu ntumbero yuko wiga naho wiga karere kaho wiga uko abantu babayeho ego kubera iki Chypre cyo gihe ibintu byo kuja hanze murazi ngene bimeze ibintu byo kuja hanze vuye ngaha mu Burundi nta mashuri menshi ubuse kenshi urumva kenshi uja kuri
opportunity ibonetse iyo opportunity yabonetse igihe cyaravuga ni reka ngende ndishye ko bizogenda ndazi nuje numva mu mutima wanje numva ngo Imana irandekuriye kugenda cyane numva nyine mu mutima wanje nyene wowe wavuga ati nta choix mfise aho noja hose gusa atari mu Burundi ego nubwo uri kuja ngaho mu Rwanda ari bo mu Rwanda muri Tanzania Congo asa kimwe nashaka duma kujana harama opportunity dufate numva umengo ship harama opportunity ariko numva umengo ngaha nyine hafi arahari gusa ico gihe ntarahari cyane buri muntu wese agenda yiteze ikintu gishasha mu kibanza gishasha wewe wagiye witeze iki bazungu wagiye witeze ko bazungu bon tanjana niteze yuko ndimusanga ndakunda umuntu akunda amaventure nakunda ibintu bishasha en fait nangene nyine kubona abantu bashasha abantu tutazinanye kubona indi culture nyine abandi bantu babaye ukundi kuntu ndabe nyine ndazi ko nakuriye mu Burundi nankene mbona abantu babaye ukundi kuntu babayeho na explore ndabe tobagenzi ego birangira kuba ahantu hashasha ego ari mu byo wagiye witeze warugiye kwiga sivyo no kubona uko abandi bantu babayeho mu byo wagiye witeze mbega niko wabisanze Chypre Chypre du Nord abamaze kuja barahazi bon jewe ko nasi umugenzi yarabaye yasanga ariyo nasi umugenzi namubajije aramugize ukuri ikuntu zari ibintu bimeze mugabo still vyari yambwiye nasanze Jama ibyo nahise mu mutwe wanje nasanze atabidahuye na gatoyi n'ibintu n'ukuntu bimeze hariya gusa ari yabikubwiye gusa ari yagerageje kumbwira gusa urumva ibintu bari mu mutwe wawe ati ngiye hanze still ntibishobora guhura n'ivyo ubuse mu mutwe nyene uvuga ati mbanze ndavyirabire ndavyibonera cyane gose iriye usanga uko yabibonye jata ariko ndabibonye exactement tuganirize rero ku byo wabonye byagutangaje gose cyane byagutunguye cyane Chambere na mbere Chypre nibaza ko ari ahantu nyene hari ama opportunity menshi cyane gose nibaza ko uzoronka ubujob etudiant ibintu nk'ivyo ngabo then maze gushikayo chambere na mbere kwasi kwanza jean nagiye muri covid umva deja twari muri quarantaine nashiye muri quarantaine imisi 9 amaze 9 jours mu hotel n'uwo mbaza ngo wari kumbaza ngo twaciye kuva kuri aeroport gushaka mu hotel ntaho nari kwibuka bavyo deje dushikiye muri izo bintu twurugaranywe gushika ushaka kuzunguruka urabahantu mugabo tubarse twugaranywe tukabona abantu baho nyene ofa muri aeroport musanzwe sabantu babi gusa muri aeroport umuntu afite stress ziyo sivyo je muri aeroport kabaza umuntu kona nta numwe ahagarara ndabashoka nibaza ko ari abantu nyene sivyo hanyuma ikindi kintu ururimi muri Chypre no abaturk cyongereza ni me you go you come me go urabibona ikirimi naco cyarabaye barrier cyane so mva biri mu bintu byatumye ko udashaka kumvikana n'abantu ntushobora kwisanzura ngo umenye ukuntu bimeze so ego koma tubona n'abantu bagenda muri Chine ariko bagatena luku ugiye kwiga baramigisha ni bon kubera iki wewe umvise umenga ni barrière kandi warugiye mu byo kwiga bafite urumva Chypre birakunda abantu bacize barakimenye igityo sivyo ama opportunity arahari mugabo ugiye kwiga ni sawa gusa nka je bivaye n'ama opportunity nari mfise je ama opportunity yo kwiga gusa nasomera ama opportunity yo kwiga no kurondera ibindi bintu nyene avuga ati kwiteza imbere birakunda mugabo je bivaye n'ivyo nari nshaka nasanze bigoye hama rero urabaye ngaho nibaze ko wabaye igihe kitari gito kirondera ntiwashitse ubona biraze ucuravayo wowe amaze ngiye kingana gute namaze 3 ans et demi 3 ans et demi myaka 3 n'igice entre temps wari kuriga nariko ndiga ndabona mengo ibintu byo anje byo fata indi nzira
cyangwa gati okay mbona umengo ari ikintu nshika naho nshaka gushika gati mashuri kamwe ndashira ku ruhande gato urashitse amashuri ku ruhande uratanguye akandi kazi washize amashuri ku ruhande ari ukuntu usakazi bien sûr of course niko ndakora naramaze period ndiko ndakora nongera niga gati bon kwishuri senkani ukazi senkani bati kugira ngo ndonke maximize basi ukazi gati dushire ku manda bishire ku ruhande gato hama uca wiyumvira kuvayo gute kandi wari ufise job uca wiyumvira kuvayo gute kandi wari ufise akazi wari usanzwe uriko urakora akazi nakora bivanye nawe n'umuntu twako turakorana bivanye nuko bitone ko ndakora bitari nibaza ko bitari bwatera imbere cyane abantu ntibari bwabibonemwo nka opportunity cyane gose so mu boss irabona nka opportunity kusara bineglige gato sigura ko nta espace twaronkanye niyo kuzana ama innovation kwisanzura twate gukora nyine bimeze neza cyane so urumva kora mboss tabona opportunity dace bituma ataduha ama permis de travail twatangura gukorana n'uwo boss muri 2023 muri janvier ngenda muri 24 muri août muri novuga muri juillet vers la fin atarama permis de travail yari yinyemereye dès le début so urumva yuko ibintu yashira imbere mva jana chavuga ati ba ande kirondera andi mapotent handi hantu cumva ni mu Burundi oya sivyo nashaka kuza mu Burundi ndondere visa kuja handi hantu même si idée kuja muri US ko narabona ariho hantu mbona umengo ivyo nkora babiha agaciro cyane yego ivyo bintu ukora tuguma twumva ivyo bintu wakora byari biki bataha agaciro ivyo umwa ubucoiffeur yeah so hari ngo opportunité mugabo bose abantu bose babibona so byari zo nyene nari umucoiffeur muri ship yego niho nanavyigi bana guhembana neza by the way yego bampe baneza vraiment sinita kweli so mva aho ukuntu byari bimeze je ntiyari salaire kandi hari commission ari versement zugura ko shoboye kwinjiza amahera menshi natanga montant iri fixe nimba twavuga ko nzozana mu amahera abantu nk'abane par jour yari abantu ngo bane n'igiciro nyine hamwe gaca nk'abantu nka 15 ndamuha amahera abantu bane gusa abantu bane gusa so ko abantu 10 basigaye shira ku mufuko so urumva nibibaza ko niyo moye yo gukorana na boss niyo atumye nidagadura muri ma finance hariho ingorane ubu warahuye navuga ati jewe n'ukuri nimba ari en général muri Chypre tije narahuye n'iki kibazo vraiment kirambabaza gose numva umenga novayo nizihe ngorane nyamukuru warahuye nazo haba ari mu kazi canke mu buzima busanzwe canke kwishure warahuye nazo ikibazo kiragoye kwishura kinovuga ati cyane ikintu cambere cangoye ko ivyo vyose je umuntu nawe mbona umengo ibintu vyose umuntu ashobora kurondera akarongo ikintu cambere cangoye ndagoye ko ari relation yanje n'Imana niyo novuga nta kindi kintu na kimwe mbona cangoye bro ko ibindi vyose ibintu ushobora gukora ukarongo mbwa relation n'Imana je vyarangoye cane sinzi niba ari maybe yuko ari igihugu ca musulman nk'ivyo mugabo je vyarangoye bro vyarangoye cane kandi n'abantu benshi abagenzi banje benshi barambwira ko bahuye n'ibintu bibazo nk'izo nyene uburyo bwo gusenga ntibyoroha ntibyoroha gusenga ntibyoroha kubera yuko ama eglise y'aba protestant mugabo ni make mugabo aussi jene umuntu atari social cyane gose so bisigura ko sinagendana n'abantu nyene benshi cyane mugabo boneza ko bizatumye bingora mugabo nibaza no kuba ari nari mu cipo byari mu fete ago uraravye uravuga ati ndabona kurondera ubuzima ngaha ntibyoroshe canke ibyo nkora ntibabiha agaciro iyo ngingo ndashaka kumva izo nguvu yo wazikuye abavyeyi bakurungitse kwiga ntiwahejeje amashure waciuja mu bindi
n'ibyo bindi uravuze ati aha nta gaciro babiha reka ntahe ndashaka kumva iyo decision ingene wayifasha en fait bya mbere ngiye ndabikora ndavuga ati reka mbanze nkore ntabyo bica hama maze bikora rero nkabona je nashaka en fait nashaka kugura amasalo menshi na mba twabonye bose yuko tuzogira partnership sala ya mbere nta mahera yanje yararimo nashaka yuko sala ya kabiri n'iya gatatu canke n'iya kane nzamfisemwo amapara comme ça naje nzo nkora mu manager we na managing ay board ma document kubera yuko bo yari mu citoyen nyene by the way yari umugore bon yari umuntu yarakuze gusa ntibwagire mariage so anyway I don't know if I know with umugore cyangwa umukobwa cyangwa umwigeme I don't know Era umwigeme anyway umwigeme aset 5 anyway so je kugira ngo ndavyumviriza ibintu ndacambe na kwanza nizi saint esprit kandi nizi math physique navuye ngangiye kwiga génie civil muri chiffre ngemva hanze deje so ntiyari decision yoroshe gufata bro sinakubesha mugabo nawe ati jewe je ndabibunda izo ndimwo kandi ndabandanye ndavuga ati bon muvyeyi ndavuga ati muvyeyi none akeneye iki zavre muvyeyi akeneye ko ntera imbere none est-ce que birenze yuko umuvyeyi azovuga ati mwana wanje yarize ni nabana arize mugabo atakaza ifise nshonje azoaryohera sivyo ndavuga ati none abavyeyi banje bashaka iki vya kweli ndabi yuko iyi nzira idashobora twese tuneze ko ijambo ry'Imana bako ubahe sivyo kandi babaho sinzi nimba ari kunezereza mugabo ibintu nk'ivyo nyene so ndavuga ati abavyeyi banje sinobashira ku ruhande nko so ndavuga ati washaka iki ndaravye bashaka mbonye bashaka juste ko ntera imbere ndavuga ati okay ndashaka gutera imbere muri bino bintu cyangwa ati kagenda bikore rero amasima kabitahura muri kano kanya mugabo nivyamara gufata inzira bazobitahura natwe turumva warababajije warababwiye ati warababwije ukuri warabamenyesheje ntiwabasabye amavi yabo babwiye ati nababwiye inama zo gufata decision amubwiye baramutelefone mama ndamubwira ati bana amashuri jenga ndashire ku ruhande ke kandi atuzaramugoye kwakira n'ubu aracavuga mugabo jewe bon si decision no hanura umuntu ari wese kubikora babiri risque fata yuko uheje kuja like gushira umuryango wose ku mugongo wa like duma bose bacatanga kuvuga ya mungu yavye amashuri igiye hanze wanashima ari umuntu yavuze ngo wani kana vyihoza so umuryango wose mba uri kuriyankisha umuryango wose so si decision yoroshe gufata bro ariko cyangwa ati jewe kino kintu anagikore kandi anagikore ko bon namye ndo umuntu vraiment ko twa social sana byafashije yuko samajwi menshi yanshikira bamvugira handi uba ntibashikira kugira ngo bande courage bavye zanafashije cyane gose muzane ko nako uragarutse rero urashitse mu Burundi abavyeyi bawe wabamenyesheje ntibavyakiriye nabonyene uretse ko ushobora gusanga mbe uri nk'akarorero batanga ko muri quartier niko bahanura abandi bana ngurabona na ntuzumere nka nawe ntuzumere nka nawe wewe wambwiye bon ico wakimbwiye yuko ntabwo byinshi byagushikira ariko wowe wiyumva gute muri wewe sivyo uri kuraca ahantu bakuzi uziko bari bakuzi ko uruci ubwenge amuraje hazoragaruka utanda ubiciriye ndahagati wowe wiyumva gute muri wewe akantu nyuzemo ubwenge anyway ubwenge nta bwagiye fresh nta bwagiye humura usurumva twanda gukoresha muri we abantu batetezemwo uzumva so rero abantu bari banzi it was challenging abiteze mu diaspora aragarutse chama kwa feri bro vipi abyumviriye gute abyumva ndazi benshi mu bagenzi bari hanze bataho gusa ngira nibyo afata inzira zo bitaro so je numva ko en fait kora muri jewe nayo se conviction nyene yuko ibyo ndimwo ndazi byo aribyo sivyo kandi opportunity en fait urumva opportunity nitezemo ishobora kuba itari nini yanko ndavyitezemo sintoyi sivyo zako abantu
ndizera yuko nizagenda neza abantu bazobona vraiment impamvu nabigitse. Nigiki caguhaye ingufu zo gutangura none gukora umwuga wawe malgré que abantu ntibari bagushikiye n'abavyeyi ntibari bagushigikiye abantu bose baratangazwa n'ivyo uri kurakora kandi nibaza yuko nabo wagenda guhanuza baguca intege bavuga ati ivyo bintu vraiment ntibibaho Gokwezi izo nguvu wazikuye he canke uburyo nabwo wacu bukura he kubera ko salo yawe nibaza yuko abayizi barahizi si bya bindi uvuga ati ngo ndatanguje udufaranga dukeye ngaho uburyo bwaciye buva hehe so jewe umuntu yamaye nguvu zo gutangura mu boss twatanga dukorana mu boss twatanga tumwana muhira nkabona tukazunguruka umunsi wose nkabona ariko haramwa n'amahera ariko baramuha there's no way what you need baho ndaje nabitanga mvuga nti yandabikore ati boro byo bukafe jewe mwana mu muji mwana mu muji sesh nabikora boss mbona ariko amahera ariko baramuha ati ya harura mbona afise imodoka mbona arihira inzu mbona haheze nk'umwaka mbona yaguriye salo yiwe ndabona amahera yayuguruje ukuntu yarangana sivyo ndavuga ati sha bino biboroke ndavuga ati bino biboro shaka ari sabra ndavuga ati bon jewe ndavuga ko nagize imana nari kuri social media cyane sivyo social media kwatanga kuzikoresha kare nibaza ko nagiye ndabona ko hama information adakenewe ari nakenewe amashano yakuri ko twakenewe cyane rero yuko biragoye kuja kubaza umuntu adakora ivyo bintu umusaba kw'impanuro cyamona yuko ikintu cambere ciza nguja gusaba impanuro umuntu akora ivyo bintu rero ati rero nakondo ndakuja kubaza mama atigeza bona mu kwafero yigize tera imbere cyamvuga ati rero reka ndabona umuntu kandabe nabandi bateye imbere none bateye imbere kubera iki est-ce que cyatumye bateye imbere cyane ndashaka gukora ati okay so numva na jewe ndabishoboye ati rero reka ndabikora umva nabati est-ce que harimo opportunity ndayibona kubera boss ndabona yuguriye salon wana chaka yaruguriye na salon ya kabiri yaruguriye salon imwe muri ville ya mbere arugura salon muri ville ya kabiri avuga ati opportunity rimwe acagura na Mercedes agati atoya usanga amahera yakora mu bindi woga umubona waramubaje ko yakora muri ibyo nyine je twarakorana ntabibona ivyakora cyangwa yakwe mu bindi bintu mugabo je deja amahera nabonye yinjiza mu byo yakora yari amahera faranga ashimishije bro sivyo ndavuga ati nene ni gute umuntu dediya uzabwiye bwose gukora ikintu atamahera rero sivyo yarabikora vraiment nkavuga ati no muntu kweri naje nibinyene ngira nkore ko ndabizi yego hama rero uratanguye bega ni giki hari ukuntu abantu benshi bakunze kuvuga ngo mu byo tuba tuko turakora byose ngo umuntu ngo yaciye ku ntebe y'ishure nk'umuntu hatashiye ku ntebe y'ishure nubwo ariko bakora ibisa ntibiba bisa tel que donc ngo umuntu yaciye ku ntebe y'ishure ngo afise ama stratégie menshi koresha wewe ni giki gitandukanya salon de coiffure yawe nandi masalo hari menshi so novuga yuko peut-être bivanye nuko bon izishure kwera hano atize bateye imbere bivanye nuko bize ibintu biri specifique so novuga yuko nagiriwe ubuntu bw'Imana kuba expose ku ma information kenewe sivyo ndabona yuko ibyo wande ndabishizemo organisation fashe ikintu nyine cyagisangwe gihari cyamo organisation ndabona ko gishobora gutera imbere en fait urumva nimba ride ariyo gutera imbere sivyo sako nzogera amasalo menshi rero salon gira ngo zibe nyinshi bisaba ko ndabigenza gute nako hari uburyo ushobora kugururamwo salon nkagira système nkubaka structure kugira ngo ushobore guca mfata iyo structure ndeba kandi hantu ndeba kandi n'ahandi hantu hagati rero chandazana nzoma rendez-vous ko ndabona ko abantu benshi hano benshi baza muri salon bakicara bakamara amasahane bicaye bari ko bamwa ndabona yuko nyine hari abantu nyine batabikunda ugasobanura rero batabikunda reka twegeze tuzana ikintu cyo bafasha wohereza ku mwanya wabo rero ndashoboka ati nzane amasalon asubiza ama rendez-vous nzane na environnement mu coiffeur ashobora gutsiramwe imbere kuko biragoye ko ngambo ndubona abacoiffeur bamaze gutera imbere sivyo
wamaze kubona base mu miryango kandi bayitunze vre ngaha nyene mu Burundi hanyene mu Burundi ngaha ari umuntu nzi afise salon ngaho aho hepfo ngaho mpande ya Dream House afise salon kandi naho ameze neza vre so c'était pas seulement yuko nzana salon ishobora kugwiza mais c'était aussi yuko n'abantu bose en fait no gufasha abantu gusolvinga ama problem yeah kuba maze kuza muri salon yiwawe harakunda ibiciro giciro kiri hejuru mbe hajye naho ntubushatse ko gufavoriza bamwe abandi nabo kabashaka ku ruhande premièrement irazimvye so en fait urumva ibintu birazimvye amatondezo dukoresha arazimvye tezo kandi baza ko twabigize gaho dushoboye kugira service nziza bora jewe navuga ati bon none ko en fait yari risque nafashe ko sinari nzi ko haranzoro nk'abantu bazoriye kwi navuga ati kangerageze tezo bati kangerageze ngoreje nyene bibizimvye haya manzane service meze neza so le prix n'est pas seulement kuko je ne sais pas si décision wanje also birava aussi sur le fait yuko ivyuma dukoresha bizimvye amatondeze muri ship muri Amerika amatondeze usanga nka $300 tondeuse imwe ngaha mu Burundi $300 irashaka kugura sana quelque part mu quartier mwawe byo gusa kagura tondeuse imwe so amatondeze naguze nkiri muri ship abaye ko amatondeze yarazimvye cyane so rero nungaha mu Burundi nabonye yuko kugira ngo tuzane dushobore gukora service imeze neza service akuzana ibikoresho bizimvye rero tubaza kuzana ibikoresho bizimvye cyeza kucyaho nzenya kwi iriya juste kugira ngo dushobore kugarutsa kunguka dushobore gutera imbere kandi abakiriya banje je mbona benshi mbona batido barashima harambwira ngo ngira kuri market bivanye na qualité ya service urumva je mbona ngo nta kibazo vraiment kuri prix aha mu Burundi mbega umujeune atanguje umuga wiwe ubona bimworohera canke hariho utunenge tumwe tumwe bon nuko ko ikintu cambere kwaza kibwora kwiri ni uburyo buragoye ngaha mu Burundi pa yuko bugoye ko budahari mugabe bigoye kuronka bivanye n'amainformation office hari ibintu nk'ubu haro bije muri bije ugiye kugura konti muri nka cooperative bashaka kuha 10 millions rero vayo ko abajene benshi izo information ntazo baronka nizibashikira sinzi impamvu zitabashikira peut-être ko yuko igihugu cyacu kitari mediatize cyane gose bivanye nuko social media no atazikoresha cyane gose mugabo numva ko abantu tubanye information nagiye kuzimenya heze nk'umwaka maze ngaha mu Burundi so uburyo buragoye mais aussi yuko abantu bakudekoresha bari benshi cyane gose wera ku bavyeyi bawe mba mu nzu bamwe barakudekoraje abagenzi bawe umwa utayeri gusa hano hari umuntu afise umutayeri afise inzu ngaha impande ya bata yafasha ahantu waja supervisa gusa kandi wewe nawe nari organize n'umugenzi yamumbwiye ariko arambwira ko yakoje ama service yiwe asanga bisa cyane yari organize so bisaba ko abantu batekoraje ni benshi n'uburyo buragoye so nk'umujene ashaka gutangura kino muhanura yorondera abantu bakora ivyo bintu akagenda akababaza yashaka gukora akagenda akababaza ukuntu babikora hanyuma ndaza gutanga mu nyuma nk'akandi ka astuce umuntu ashaka gukoresha kugira ngo ashobore kuronka ubwo buryo kagiye kugaduha ndagire so jewe wafata hari umuntu yigeze kumbaza ati none wewe iyo utangura nka muntu yakubigenza gute nari gukora muri salon y'undi muntu nkamara igihe nkora igihe kinini ngenda kunguruza konti muri banki iyo babonye ufise navuga bank statement historique financière historique financière c'est bakabona hari amafaranga yinjira n'amafaranga asohoka mouvement kuri konti mouvement kuri konti barashaka kuguha aga credit sivyo nagushaka kumara nimba nagushaka ngenda nkamashira kamahera hama ncamura ngomba akora kankoresha mugabo nkabakabona yuko hariyo mouvement hama heze igihe
asaba credit ngurura salon en fait ari uyikoramwo je nabonye vraiment utayikoramwo biragoye ko amahero yaronka biragoye ko nziza amahera mu kuyikoramwo ni sawa amashanga cyo nguruza salon nkayikoramwo hamaca mpera nyene nkagira sura ko no hanura ba jeune kugurura amakonti kandi no hanura rero ko kwiyandisha muri obere kwera hageze yuko wagura ikintu ci wawe obere itakuzi biragoye sivyo biragoye biroroshe kugwa mu makosa kwera yuko ntibigeze yandikisha kuva mu ntara so ntiyandikishe umenye amategeko bizogufasha ego wifuza kugera hehe Shalom ndabivuze ngaha ngoca mundasa kurasa kuberi ni kure cyane ndabivuze ngaha ngoca mumfunga so narinze gushika kure cyane gose ndakene gushika ahantu nshobora kuja mu gihugu cyose nshatse novuga kuvoyaja sivyo voyaja nkidagadura aho nshatse hose je nkagura inzu mu gihugu cyose cyose so niyo ndoto mugabo novuga yuko muze ndakora naho nkene kugura amasalo menshi ngire nyene chaîne y'amasalo ngire nka franchise na McDonald's ya twumva ngo urumva ngo isahango agence nga ngizo nzo shaka polo nazo ko bizofasha gushika gushika Nagoma mazi kibazo cyawe Ibibazo biraberanye twaragiye tubona abajene benshi batanguza ibikorwa byabo bagatanguza imigambi yabo ariko ntibashake kwereka abandi kubereka abandi ingene bo bikora mbega wewe nta mugambo ufise wo kuzokwigisha abandi kabigisha umuga canke navyo usanze ukora jewe nugaye ko ahubwo nimo cawe igihugu itera imbere neza na neza ko kwigishanya baturumva abantu bambwira ngo nekubera iki ngo bigisha ngo ushaka uguhe gutanga amasoko yawe yose je nizera yuko umuntu avyize akabimenya neza agatera imbere anje banteye imbere boni yakora ikintu sivyo ara nkunda bahe example sivyo jewe mu cafe fresh mugabo ni mu entrepreneur nigishije abakwafe bakabimenya je ngaca ndandaza ibikoresho bazoyegurira kwanje bizabigurira iwawe wanje zira ko ikintu cyose ukora kuvyigisha abandi ni opportunity so nivuga ko biri mu nyungu yiwawe kuvyigisha abantu navuga ko naba abagwiza tunga manini sivyo ufashe mu jeune ukaza ukamwigisha ntace za ejo ukora aho gucumuzana umuhakazi azana ama innovation kora wowe uri mu jeune urakuze sivyo ubone ushaka gukora nkuko akora so umwigishije uwo acazana n'ibintu bishasha ahubwo agafasha kwagura ni na kompanyi wawe wakoresha expertise yiwawe ko rukuze ikirero akarera kazi basama contact mugabo mu jeune asama idemenshi ukacumugita sivyo kandi waba bagisi nguvu bakiri cumugita ashafasha kwagura hanyuma uko naruhuka kuruca akazi umbwira ati okay ahubwo wewe genda ukora ibi genda ujira ibi kandi kenshi wanashima ko afise nguvu nyinshi afishaka bon so nubako ibintu biba bikeneye bari bibiri fo kurondera abantu bari mbere kwigisha umuntu ari umuntu afise talent na hard work na honesty fresh honesty competence honesty na hard work tips kora yuko umuntu afise talent mugabo adakora cyane nashika kora yuko like udakora en fait fate nka Messi niyo gushaka kumenya kazi ukina football yadakora ku mupira football fresh so no yuko kwigisha abantu biri mu avantage no biri je mbona ndabibonamwo inyungu aho ndabona ngo yangu nutanga amasoko yawe so je rero wanashaka ndase na formation natanga formation kwa jeune bashaka kuza kwiga namazigisha abantu bane bon ndigisha namazigisha abantu bane babiri baraciga novuga ubonegije banashaka ari muri Canada impamvu nanabitanga kwigisha hari umuntu avuye muri Canada Joaz
amaze imyaka nka 7 canke 8 aravuga ati twarabona ko nimishatsi aravuga ati iranavema yo gukora ubuzi urabibona aravuga ati arabona ko mu mushatsi harimo opportunity cyane cyane muri Canada hari yabe biteye imbere araza ngaha mu Burundi je nzamona arandonde ambwiye ngo ndamwigisha ko hanyuma haheze amezi ngaha arasubira right now actually arakora kandi je nabonye umenga ameze neza vre so bizura ko like harimo opportunity kandi je ndabona mo avantage nozuma ko abona igisha bandiha avyuma kwasi no cyanigisha ku buntu bona ngo ubumenyi bushaka guhindura ubuzima bw'umuntu so ndabigira ku buntu kandi iyo burya ikintu umuntu akigize ku buntu n'abantu bose bagiha agaciro so ni avantage kandi mubo nshobora kwigisha nshaka kusha ndabaha akazi zira ko jewe twese en fait on est tous gagnants avyuma so c'est no banguru umvango ngo masokre oyaye twese dutera imbere mwana shima du competing n'indi bihugu duteza imbere igihugu uri kurabona muri no misi abajene benshi birukira hanze akavuga ati mu Burundi nta mafaranga hari mu Burundi nta buzima buhari ariko wowe uri mu bajene bariko barakorera mu gihugu cacu Burundi ndashaka ugira akajambo ubwiye abajene muri rusangi cyane cyane abiyumvira yuko ubuzima buri hanze gusa cha vraiment narabaye muri Chypre ndiko ndabaye ngaha mu Burundi jenga hararyoshe kuba aryoshye kuba ni muhira cyane cyane kana yuko naho samahera uri mu bindi bihugu vraiment nibaza ko biragoye yuko bisanzura cyane so nobwira ko abajene yuko cyo wanashima ndasandi abajene b'abagenzi benshi bon nubwo ati ni benshi vraiment ariko barakora ibintu aho n'umuntu aza ndiko ndamuha asambwira ngo urumva ngo ndakusengo ngo company ati bro mwaba jeune nkatwe gusa nyine ntavyo ushobora gupfumenya kwera iki impamvu ofete impamvu tubona mengo muri bigo baratembe no kwera yuko bo bari kuri Instagram umuntu wese kwera bamaze kwera akamaro ka social media ashaka kugira publicité kuri social media kandi kwera urubaga publicité kuri social media kwera abandi ba jeune bayikoresha n'abandi ba jeune bacha bakubona yuko uri umujene nawe wateye imbere muga nka muri kwera ubuzi yuko ugize social media abajene bo abantu benshi n'abakoresha na connection ari gihe nyine usanga itameze neza usanga n'abantu bateye imbere baba jeune batakoresha nzenya social media nka publicité ngo tunababone umva biragoye kubamenya sivyo so navuga yuko rero hari aba jeune bariko barateye imbere kandi bikorera utwa ego so navuga yuko vraiment bivanye n'amaide nk'umuntu ariko araturaba bafise yogerageza kanza akagerageza akaraba nimba atamuntu abikora ngaha mu Burundi kugira ngo muwaze nimba bikuntu bimeze si hatari ibintu ngene ngaha mu Burundi bigoye gukora sivyo bivanye nuko harantu tarashika mugano bwa yuko ibintu byinshi vraiment hari ama opportunity menshi biragoye ko kuva nko muri Amerika yuko kuvuga ngo kugira gure nka chaîne ya salon biragoye kora yuko asanga harimo abandi ba competiteur benshi gusa ngaha mu Burundi iyo ni opportunity ikomeye cyane kora je kuri jewe imishatsi y'abantu kumikura avyo so ni opportunity zo nyimuza abantu bazoguma wamba avyo zo ko mutera ntazokugira burakazi na akazi bakagaya gute umutera ntazokugira burakazi ntibikunda kuva kuri avance zikri twambare impuzu twambare ibishato avyo zo ko mutera ntazokugira burakazi imishatsi kumikura kuva kuri ba pharaon kuva kuri ba pharaon hari aba cafe pharaon yarazo mu cafe ego so nubwo yuko vraiment ama potentiel hari ngaha mu Burundi muri Afrika ama potentiel hari nubwo yuko aba jeune vraiment kandi ikindi kintu ndamaze kumwa umuntu yabaye muri UK igihe kitari gito ashaka myaka 15 ans bako yoroje gutangura company ngaha mu Burundi bwo biroje gutangura company ngaha mu Burundi usoma ko ndakwitanga muri UK ego gute nda so deja muri UK n'umunyagihugu wa deja nationalité nka office umvuze hanza ku maliste ya nationalité cuma ari imyaka urindiriye utazi urimo sivyo hanyuma ucugaruka nubwo ati benshi banashima bagera ku barondera amayaga cyabaga ngaha sivyo ngo yuko ushoye kuronka ukuntu uronka ingurane muri banki nta kamaro kurindura ja hanze ugiye kurondera ingurane
bon ikindi kintu vuga avantage yo kuja hanze no ko ari exposition kuba expose ku kundi kuntu like kundi kuntu nyene kuma experience no vuga ukuntu abandi bantu bakora ibintu hariya mugabo avec YouTube birashoboka c'est levoye ko umuntu ashoboye kuraba YouTube agaca yantuka n'abantu nyene bashaka gutera imbere hanyuma kazara applica ivyo na kuri YouTube je nivyo nkora je nirabira kuri YouTube hanyuma gaca na applique ama système de réservation hamwe hariho mentor ndimwo mentorship ifaransa nyihanganire so my mentorship ndimwo bari hamwe atari make ku kwezi yo muri United States lema coiffeur nyene aba coiffeur ni nzera ni groupe y'aba coiffeur binjiza $100,000 ku mwaka $100,000 ku mwaka bizura ko harimo nka 700 zo nibaza ko nafata nka 60% 60% muri abantu bari muri groupe bashaka bashikana jana muri abo umuhono nibaza ko muri abo harabashikana $200,000 ego $200,000 araba coiffeur so nubwo yuko so je rero nagize ibako ryo kuja muri yo community cyangwa ati ndiko niga leur manière de faire c'est kugira ngo nanshobore kuraba nimba ngaha mu Burundi bishaka gukora ego bega niki kubona leta y'u Burundi yofasha aba jeune bari mu nzira yo kwiteza imbere leta cyo yofasha aba jeune nuko hari navuga ati ama incubateur ama companies bote abantu bari experiment nibaza ko yo gwiza ama programme afasha aba jeune kugira gushira ama idea yabo mu ngiro kuri aba jeune babasa ama idea menshi mugabo hageze ko bashira mu ngiro cyo byagora kwero yuko aba jeune kenshi baduse ama expectations ama attentes menshi atari realiste c'est waye ko ukavuga ati okay ugafasha mu jeune kugira plan ya 5 ans 10 ans kora naje ngurumva ngo umwaka uzanga ngo nzwana atembe bikunda ekana nibikunda tekana deja idea nuzi kinakunda kwanza ego so mu se idea mbe je guse my dimension kugira ziyambe kwa gusanga nikunze so mba byabisira ko turakeneye umuntu adufasha kugira suivi kugira dimo kugira kudufasha kurangura imigambi yacu bayigwize cyane gusa uraje nko mu bindi bihugu ndase mugenzi ari muri domaine ya tech muri domaine ya technology aramaze la fois passée yagiye muri Kenya muri Kenya abura n'abandi ba jeune ugasanga hari umujene afise umujene hari kumuguha muri $1,000,000 muri Kenya $1,000,000 ngo arangure idei sivyo surumva nibaza ukamva ko $1,000,000 uteze imbere igihugu cyose atanga akazi zaca forma abandi ba jeune surumva ko iterambere ciriza twese tugashikirwa surumva ko bogwiza kugira ngo wana en fait dufise ivyumviro biri ku murongo biroroshe ko twotera imbere kubera abantu benshi naho bahamahera hano cyo bahamahera mugabo baca bakoresha nabi kubera yuko nta vyumviro bitumbereye bafise c'est ba les idées sont là mugabo nubwo yuko mise en place tocha sikibazo fra ego nibaza ko leta yo bifata mu ego fra mu ntoki ariko ndiko ndabona menga biriko birakunda kuko hari novuga ama organisation menshi ariko arigisha aba jeune ingene bo kwitunganiza imigambi no seulement ngo kubaha umutaye bakora ariko babereka ingene bo bigenza kandi nibaza yuko arico gikenewe cyane kubifuza rero gushika kuri salo yawe kubifuza kwiga byose no kuza ubagiriraga agakwafe keza bo kuronka gute bo gusanga he ushaka kuja kuri Instagram Shalom karongo cuts kandi karongo hair kuri Instagram hanyuma numero yanje ni 65 57 54 54 so zero je no gufata ego naho hanyuma bakatwandikira twaye navuze ko ari système ya réservation kuva utagize réservation nshaka kushukonyene birakunda mugabo keshi warankubu kwera turabaza ngo abakiriya benshi bakunda ibyo dukora so bizura ko right now muri kano kanya ngo ko nka 80% abakiriya biwanje barafata amahambere nikintu ntari tizira yatangaye mugabo barafata amahambere so nashenza no muntu
wati nk'umu assistant azarabibutsa kubera yuko bageje mu bintu tugafatirwa tukavyibagira ama rendez-vous ceza no umuntu azarabibutsa ko bafashe ama rendez-vous kugira babakurikize umwanya sino vraiment ikibazo cy'umwanje kigorana kubera iburo by'ama déplacement bigoye n'ibintu nk'izo ngabo nuvuga ko ni ça vraiment ndashima vraiment ndashima n'abakiriya banje ndabashimire cyane abakiriya banje vraiment bora bambere ndabashimira vraiment barafata ama réservation benshi kandi barubahereza umwanya iyo tubibukije yego vraiment ikibanza so ikibanza ni ngaho imbere ya hôpital militaire abajene benshi akaba kitwa best natal barakazi hano muri etage haro na antenne impande yaho haro pharmacy so yeah ni Tycoon Saloon niko yitwa abantu shobora nambaza impamvu nashimye kwita irindi zina itari ryo wanje niko yuko jewe nkeneye ko nugurura izindi sizo zako simaka igizina ryo wanje kusije nzo ndazije ndakora je nyene zo ni hantu hose hari mu kwafe bashaka gukora akazi kameze neza nshaka kwisanzura ariko nakuri bitari kumutanga no juste kwikabura kuri 21 November boliva mwezi gisabo ibisigaye yitwa kuri boliva mwezi gisabo imbere ya sortie ya bitari bira gatowe ni muze muri benshi ama service yiwe araryoshe cyane ahubwo kandi no kuraba yuko kadushiramo natwe abakobwa iki abakobwa natwe kuri kutadushiriye yeah ni byiza ko umuntu akora ibintu ati uya wotrondera abandi bakaza nabo bagafasha bige Nako bro bon ku bakobwa ndasumuntu basigijera ndasuye umukobwa ari umukobwa ngaho sasa ariko nyoli hairstyle vraiment wanashaka ari mu banyeshuri bwanje ariko ariga kumwa mugasanga azi byo gusuka giriki byo gupressinga byo byama like console nyene bose by'abanyeshuri bakobwa vraiment arabitse kana sasa ngaho nawe arabizi vraiment ahubwo ndinze niyumvira kugira iki salon y'abakobwa nufuma ndamurondera tukafuma dukorana kubera yuko nabonye arabizi cyane yego vraiment reka rero ndagukengurukire cyane kuri byinshi tuganiriye ku kanya baduhaye sinzi ko ari akajambo ufise urenza ko kanyuma kugira ngo turangize ikiganiro cacu so nashaka kwakoje abajene nkanje ndatse ko bigoye ama difficulté ducamwe twese nubwo ko jewe ndi tetu hani baza kuba tetu mu vyo uzi ni vyiza kwera biragoye kandi bakote courage so nabaye ko umuje ashaka gukora ikintu nabaye batetu akagikora hanyuma akizera Imana ndizera Imana cyane kuko nira muri mari bango umurondere izibwami bw'ijuru nimvyo muzoba kinyongera sizo so je nashira Imana imbere cyane bapwize mu matara yabo Imana adaha amatara hari umugani wo muri Bible uvuga ngo 2 talents 5 talents n'ivyo umva abantu bari kwitfresh anyway so umva Imana adaha amatara twebwe nyene bapwize mu matara yabo abetetu ibintu ama dimension bafise arashoboka amapost ntaruzuye ngaha libakore byanke bakoze yeah yego reka tugutera intege cyane wandaye intera imbere bandanye ikomera cyane reka nkengurukire namwe mwese mwe ko muradukurikirana ya Nina Merveille turi kuri Agaciro Media cyo duhurira muri commentaire tuganire byinshi bitandukanye ya Nina Merveille tuzosubira ubutaha